Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye ijya nino mu makuru ya kure. Mwese mudukurikira muherereye ku mugabane itandukanye y'isi, abari ijya nino ku mugabane w'abanyamerika, mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyafurika, muri Iburaya, muri gaha mu bihugu vy'ibibanyi, uburaruko mu Rwanda, uburengero muri Kongo, ubuseruko n'ubumanuko muri Tanzania, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire mu gisata ca politike. Turaza no kubabwira imigenderanire myiza, umutekano n'amakungu muri rusangi, naho turagerayo tubabwire ibiriko biravugwayo. Mu mutekano w'igihugu, umuntu umwe yaratowe ikiziga. Uwo nyakwigendera bikaba bivugwa ko yoba yarishwe anizwe nyuma yo kumuniga ikiziga ciwe bakaja kugita mu mwonga. Aho rero ivyo vyabereye mu ntara ya Gitega, komine Bugendana n'intara nyine ya Gitega. Aho rero biriko biragenda bivugwa ko ivyashikiye uyu munyagihugu yatowe ikiziga ari akamaramaza. Biboneka ko ubwicanyi bubandanya kubandanse ngaha mu gihugu cacu Burundi. Abantu benshi barabandanya kugenda batogwa ibiziga kandi hakabugwa abandi irengero. Ababo bafise ababo bavugwa irengero bakaba babayeho bahangayitse cane mu mwiheburo uko batazosubira gutora ababo mu gihe babuzwe irengero, kuko bihava biboneka ko ibiziga bigenda bitogwa ari ivy'abanyagihugu babandanya nyine babugwa irengero ijya nino mu gihugu hose. Umutekano w'igihugu nawo biraboneka ko ugeramiwe. Abantu benshi bariko batogwa ibiziga nyine, biboneka ko bicwa n'abajejwe umutekano. Hari amasase yavuze ku rubibe rw'igihugu kibanyi cacu c'u Burundi n'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Ni mu buraruko bw'igihugu cacu c'u Burundi, ariko ni hafi ku rubibe rw'igihugu cacu c'u Burundi, aho humvikanye ayo masase yavugiye mu kibira. Ni muri komine Mabayi y'intara ya Cibitoki humvikanye ubwo rwamo rw'inkoho. Izo nkoho bikaba bivugwa ko rero ari abagwanyi b'umuharire ridabara ugwanya ubutegetsi bw'igihugu cacu c'u Burundi, boba barahejeje kwinjira ngaha mu gihugu cacu. Bakaba ngo boba barasanye n'abasoda bacungera umutekano mu bice vyo mu buraruko bw'igihugu cacu c'u Burundi. Aho rero biboneka ko umutekano nawo ubandanya uhungabana, na cane ko abo bagwanyi bavuga ko bagomba kugaba ibitero ngaha mu gihugu cacu Burundi, bagafata ubutegetsi buriho bakabuvanako. Ni mu gihe biboneka ko buno butegetsi bwa Variston Ndayishimiye ari nabwo bwa CNDD FDD bugeramiwe cane, ko hari ibigiye kuba, hari ibishoboka kuba bigiye kuba mu gihe ca vuba. Ubutegetsi bugahinduka burageramiwe, haba imbere mu gihugu mbere no hanze y'igihugu. Biraboneka ko buno butegetsi budakunzwe na gatoyi, ubutegetsi bwanswe kandi buri wese abona ko agomba gukurako. Variston Ndayishimiye yaraye ashitse mu gihugu ca Gabo muri Libreville mu mugwa mukuru, aho yagiye mu birori vyo kurahiza General Brice Cortel Oligui Nguema. Aho rero yahuriye na mugenzi wiwe w'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, Felix Antoine Tshisekedi. Mbere bahuye kandi na nyene cubahiro
His Excellence Paul Kagame w'u Rwanda, aho bahuriye muri ico gihugu. Benshi babona ko rero kuba bahuriyeyo ari batatu bose vyoba bifise ico binyegeje, hoba hari ibiganiro bagomba kugirana nabo abo bakuru b'ibihugu nyine. Ivyo bihugu bitatu biboneka ko umubano wavyo utifashe neza, ariko bakaba bahuriye muri Gabo. Hoba hari icinyegeje inyuma ko babuza kugira ico baganira ku bibazo biri mu karere, aho Evariste Ndayishimiye aheruka kumvikana avuga ko agomba gutegwa n'igihugu kibanyi c'u Rwanda, ko umukuru w'ico gihugu yoba ariko arategura ibitero bikomeye cane ku gihugu c'u Burundi. Vyaraboneka ko Evariste Ndayishimiye yariko aratabaza umengo agiye kugabwa ko ibitero, ariko benshi bakabona ko ari ubwoba afise bw'abasoda yarungitse muri Kongo, aho bariko babashikanye muri Uvira benda kubagarura ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akabona ko nawe rero mu gihe bazobagarura mu Burundi batazohagararira muri Uvira gusa, bashobora kujabuka bakashika mu Bujumbura bagaca bayifata. Evariste Ndayishimiye akamagabisha ko nawe azohita agaba ibitero mu Rwanda, ariko bikaboneka ko ari ububeshi. None ni gute woba watewe ukabura kuja kugwana n'umwansi waguteye ukaja kugwana n'utaguteye? Ni gute woba watewe mu Bujumbura ukaja kugaba ibitero mu Kirundo? Biraboneka ko ivyo ari kutitegurira neza urugamba ico gihe woba warutakaje, ko kandi mw'ico gihe wazosanga wagiye gutera iyo mu buraruko uciye mu Kirundo, ugaca usanga Bujumbura na Gitega vyose vyarahejeje gushigwa mu minwe y'abansi, utakibigarukamwo, utakironka n'akaryo ko kuba wasubira kubikontorora. Nayo amatora agira abe, imyiyamamazo izotangura vuba ahangaha, iratangura kw'igenekerezo rya 13 Rusama umwaka w'ibihumbi 2025, nayo kw'igenekerezo ry'umucenda umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye azoba yatanguje ikesi imyiyamamazo ngaho mu ntara ya Igitega ku mugwa mukuru wa politike, aho rero biboneka ko Evariste Ndayishimiye agiye kugurura nyene ivyo bikorwa vy'imyamamazo, abazokwiyamamaza ku giti cabo, abazokwiyamamaza mu migambwe, abazokwiyamamaza baciye mu nani, n'abandi nyine bivanye n'uko bazokwiyamamazamwo. Evariste Ndayishimiye rero akaba ahamagara abo bagiye kuzotogwa kuja mu nama nkenguzamateka na nshingamateka kuzohagararira igihugu neza no guhagararira abarundi bose neza. Ni mu gihe abashinga amateka bariho muri kino gihe bariko baracyura igihe canke bariko baraheza ikiringo cabo, kuri ubu ngubu bariko baragaya amafaranga yo kuduza impapuro z'inzira, pasiporo. Urwo rupapuro rw'inzira ruzwi nka pasiporo ruriko ruradugirizwa amahera kugira ngo abazironka canke abarondera izo mpapuro z'inzira bace barariha amahera menshi cane. Abashinga amateka bakaba bavuga ko ayo mahera ariko aratozwa, ayo mahera ariko araduzwa ku rupapuro rw'inzira ari amahera menshi cane, ari ukunyonya abenegihugu. Nayo kandi bakavuga ko amahera abandanya atangwa ngo yo kubungabunga indege y'umukuru w'igihugu ari amahera menshi kandi atagize ico amariye igihugu. Iyo ndege ntikora, aho iri ntaco yinjiza, ntaco imariye igihugu, ntirarura umukuru w'igihugu. Ayo mahera ngo barabona ko ari amahera aribwa, agenda akaja mu mifuko ya bamwe mu bategetsi
b'igihugu c'u Burundi ngayo mafaranga agomba guhagarara. Ivyo ni bimwe mu vyo abashinga amateka bariko baraheza ikiringo cabo bariko barasiga bavuga canke bariko barakorerako kugira ngo ivyo bintu n'abazobasubirira bazovyicarireko babihindure canke bafate ingingo babosize babona ko ikomereye abenegihugu. Kubarihisha amafaranga aja kubungabunga indege itagize ico imaze ukwezi ku kwezi, umwaka ku mwaka, kandi niyo ndege atakintu imariye igihugu. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke ukaba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane ndabikebanuye naho ubutaha.